Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugiye kubageza ko vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo ic'umutekano ndetse n'igisata ca politike. Ni mu gihe kandi ano makuru tuza kuraba cyane ko biba biriko biravugwa mu gisata c'umutekano, aho ikibanza c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ndetse n'ibiro bikuru vy'igipolisi, no kuvuga aba bose bajejwe inzego nkuru z'umutekano z'igihugu ari bimwe mu bibanza bitoroshe mu gihugu, kuko abakuru b'igihugu bose bama bicura ko abari muri ivyo bibanza bashobora gukorana bakabahemukira bakagumura abo barongoye harimo abasirikare n'abapolisi bakabakura. Turavyo cyane kandi mu gisirikare ni nayo mpamvu ari bake barambira muri ayo mabanga. Mbere ni bake cyane bashoboye no kumara imyaka ishika 5 bari muri ico kibanza, no kuvuga c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Umuntu arashobora kuvuga nka General Major Thomas Ndabemeye asa n'uwajejwe ayo mabanga mu kiringo nka cyose c'ubutegetsi bwa President Michel Micombero, be na General Prime Niyongabo badasanzwe uravye uwo mwanya bahamaze. Ikibazo kimwe ngo President Ndayishimiye yagiye aragira nuko mu myaka iza azobura aho shira General Prime Niyongabo mu gihe atapete asigaranye ashobora kumuha. Mu gihe kandi imyidogo n'amashari biriko biragwira mu bahoze muri FDD basaba ko General Prime Niyongabo yohindurwa. Kimwe kandi mu bintu bitangaje ningene atamukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto yigeze ashobora kuba umukuru w'igihugu no mu bihe ivyo gutembagaza ubutegetsi vyari vyeze. Babiri gusa muri bo barashoboye kuba bashikiranganje bo kwivuna abansi. Bamwe bakavuga ko ibi vyose bifise ico biba bipfana n'ukuntu baba bacunzwe bidasanzwe kandi binubwa n'utwara muri ico gihe. Muri kano kanya rero ni vyinshi tugiye kuza kugaruka ko cyane kuvyo umukuru w'igihugu ndetse n'utwara igipolisi ndetse n'igisirikare babahuriyeko, ndetse n'ingene benshi barambira muri ayo mabanga kubera ingene abatwara igihugu, no kuvuga umukuru w'igihugu ndetse n'izindi nzego nkuru z'igihugu babikanga ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye, mufyende subscribe canke sabone niba mutari mwafyinda ko kugira ngo mutoja mucikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Aba bagabo uko ari batatu nibo bikoreye ku mitwe yabo ubuzima bw'abarundi imiliyoni hafi 14. No kuvuga umukuru w'igihugu utwara igisirikare ndetse n'utwara igipolisi. Hari systeme zikoreshwa n'uburongozi bwinshi ngaha ku mugabane wa Afrika, kandi henshi uzosanga zisa no ngahi wacu niko bimeze. Muri Afrika ahenshi bubaka imigambwe iri ku butegetsi ikomeye, ntibubaka ibihugu bikomeye. Imigambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi nayo ntishira ingufu mu bikorwa, ahubwo ishira ingufu nyinshi mu gushaka gukura iyiri ku butegetsi. Ariko hari igihe tubitahura kuko nyabikorwa babikorana iyi ku butegetsi bigakunda. Bagerageza gukomeza imigambwe kugira bagume ku butegetsi igihe kirekire kandi atari ku nyungu z'abene igihugu, ahubwo mu nzira zo gukingira ivyo baba bariko basahura ibihugu vyabo no kwikingira ku makosa bakora mu gihe baba bari ku butegetsi. Barafise rero amayeri bakoresha kugira ngo ubwo bubisha bwabo bikunde buje mu ngiro. Icyambere batangura bagafata bugwati cyase kwigarurira inzego z'umutekano no kwivuna umwansi, no kuvuga bigarurira urwego rw'igisirikare ndetse n'urwego rw'igipolisi. Aho rero nkuko bivugwa abasirikare n'abapolisi bose bakuru, no kuvuga abasirikare b'amapete yo hejuru guhera ku bagenerali, abakoloneli n'abamajoro n'abandi bose bategerezwa gutamikwa isumu y'ibiturire mu guhabwa imishahara minini n'uturusho twinshi kugira abayoboke umugambwe uburi kuratwara. Nico gituma benshi bahora bumva Reverend Ndikuri yavuga ngo turafise igisoda. Harya aba avuga ivyazi, abavuze yuko igisoda CNDD-FDD yacifatiye.
mwari muzi ko mu Burundi umusirikare afise ipete ririmwo generali no kuvuga general major lieutenant general general de brigade ndetse n'ibindi bahabwa imiliyoni 70 atari ku mushahara kuri buri umwe wese mu mpera za buri mwaka no kuvuga ko buri kwezi kwa murantunge buri kwezi iyo guheze iyo noti buri kwezi kwa 12 iyo guheze iyo noti bayinjiye kuri konte kandi bakaba mu mazu ariho na leta imiduga ya leta igitora akoresha ca leta abakozi bo mu nzu bahembwa na leta inzoga zo kwakira abashitsi bakaba bazihabwa na leta eka n'ibindi vyinshi cyane mbere kandi barahabwa n'ibibanza vya gusa vyo kubakamwe amazu yabo mu gisagara ivyo rero biba nkuko mu gihe umusirikare muto usanga agashahara hembwa kadafashe kuko mu gisirikare iyo mukuru akuyobotse ubuhejeje umuto akurikiza itegeko ahabwa na mukuru nta bindi nako kandi bivugwa yuko ngaha mu Burundi haciye hiyongera ikindi giturire gikomeye mu gisirikare kuko zirya mission zo kuja hanze no kuvuga mu gihugu ca Somalia, Centrafrica, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo navyo CNDD FDD bivyaje umusaruro munini mu gucakira igisirikare. Abasirikare bakuru bemererwa ibintu vyinshi cyane niyo migambwe kugira ntibaze babahemukire babakure ku butegetsi canke batange ukuri ku banyagihugu. Nico gituma umuntu abona nka general canke colonel canke majoro iyo apayi yonye ntiyicara muhira acahabwa kandi kazi ahubwo ubwo nyene uzawumva yabaye ambassadeur mu bihugu kanaka canke kumva yahawe kurongora ibintu kanaka mu gihugu biryo ntimugire ngo nibindi namasezerano bahana n'abanyepolitike ati mfatira neza umutekano nanje nzokumenya kugeza upfuye. Ariko abasirikare n'abapolisi bato iyo bapansiyonye yemwe ivyabo biba bihereye aho niba bakiri abantu babo kandi baca bacika abanyagihugu mu bandi bagakubitirwa hamwe n'amagorwa bashizwemwo n'abamunyepolitike yahora agendanira. Iki rero nico kibabaje cyane wibaza ingene umupolisi cyangwa umusirikare muto ategekwa kurasa akica umwene gihugu ariko aharanira uburenganzira bwiwe abitumwe n'umunyepolitike ariko ejo agapansiona agacaja kubana n'umuryango wa wundi yicira umuntu atakira umusirikare canke umupolisi agatangura kubona ubuzima umunyagihugu abayemwe ko bugoye wa munyepolitike yagutuma kwica inzira karengane ntabakikwibuka kuko ico mwapfana zari zijya uniforme wari wambaye mu gihe wazambe rero ucika allergie kuri we. Mpamvu benshi batanga impanuro kuri ku basirikare n'abapolisi mwebwe batobatungo shake mubane neza nabo banyagihugu kuko ejo ni wataha utakiri muri ayo mabanga abo nibo bazogushira mu nderuzo bakujana kwa muganga nta miti gisoda canke igipolisi zobikikuvura nta muduga w'igisoda canke wa gipolisi uzoba ukikorerura nkuko benshi tanga impanuro zabo cyane cyane bagendeye kubiba muri politike bobo babibona. Kandi nanone abahinga benshi mu vya politike nabo bakabigaruka ko cyane bavuga yuko ibi vyose n'ubundi babifise aho bihurira n'ubuzima busanzwe ubugomba kuzojamwo mu gihe ibintu bikomeye. Nimugihe kandi hari ijambo rikomeye cyane Kefa Nibizi yavugiye imbere ya President Ndayishimiye hakaba ari kwigenekerezo ya 2026 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Kefa Nibizi yabwiye Evariste Ndayishimiye ko kuva atangura gutora mu mwaka w'ibihumbi 2025 atari bwigere abona amatora atagiramwe ubuntu nk'ayo yabonye kwigenekerezo ya 5 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Aha yaratanze ibimenyetso vy'ubusuma butagira izina wenyene yiboneye ku munsi w'amatora. Kefa Nibizi akavuga ko naho amatora yeme mu mategeko ariho ikibazo gikomeye cyane ca legitimité no kuvuga kuba yemewe nk'ukuri mu banyagihugu ku butegetsi bwavuye mu matora. Kefa Nibizi yasavye ko hobaho amatohoza yigenga ku vyabaye mu matora ibiganiro bijanye no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2027. Yasavye kandi ko abafunzwe bagirizwa guhungabanya amatora ko borekurwa kubera benshi batwawe n'agashavu k'ubusuma babonye mbere abona ko abahagarikiye amatora ari bo bakwiriye gupfungwa.
aya nasavye President Ndayishimiye ko atohirahira ngo akora ikosa ryo gufuta imigambwe nk'uko ryakozwe n'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu. Ivyo vyose akaba yarabivugiye Igitega ku igenekerezo ya 2026 ruheshi uyu mwaka mu nama yo gusuzuma ivyavuye mu matora ico gihe. Nembwe kandi umugwiseni waruherutse gushinga ingene amakomine azogabanwa ku moko n'ibitsina mu gutora ba mustanteri. Kwitegeko ryashizwe ku mukono hari kwigenekerezo ya kane ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2025 n'abakomiseri bagize seni abastanteri bazova mu bwoko n'ibitsina bigabuye gutya. Mu ntara ya Buhumuza reka abariho dutangurira. Butangazwa umugabo w'umuhutu Butihinda umukenyezi w'umuhutu, Cankuzo umukenyezi w'umututsi, Gisagara umukenyezi ava mu Murantunge umukenyezi ava mu Bahutu, Gisuru umugabo w'umuhutu, Muyinga umugabo ava mu Bahutu, Ruyigi umukenyezi ava mu Batutsi. Mu ntara ya Bujumbura harimwo Bubanza umugabo ava mu Bahutu, Bukinanyana umugabo ava mu Bahutu, Cibitoke umugabo ava mu Batutsi, Isale umugabo ava mu Bahutu, Mpanda umugabo ava mu Batutsi, Mugere umukenyezi ava mu Bahutu, Mugina umugabo ava mu Bahutu, Muhuta umugabo ava mu Bahutu, Mukaza umukenyezi ava mu Batutsi, Nahangwa umugabo ava mu Bahutu, Rwibaga umugabo ava mu Batutsi. Mu ntara ya Burunga Bururi umukenyezi ava mu Batutsi, Makamba umukenyezi umugabo ava mu Batutsi, Matana umukenyezi ava mu Bahutu, Musongati umukenyezi ava mu Batutsi, Nyanza umugabo ava mu Bahutu, Rumonge umugabo ava mu Bahutu ndetse na Rutana umugabo ava mu Bahutu. Mu ntara ya Butanyerera no kuvuga Ubusoni, Kayanza, Kiremba, Kirundo aho sazovamwo umugabo ava mu Bahutu. Matongo n'umukenyezi Matongo na Muhanga n'abakenyezi bava mu Bahutu ndetse n'Abatutsi, Ngozi umugabo w'umuhutu, Tangara umugabo w'umututsi. Ni mu gihe mu ntara ya Gitega ho mu Bugendana ari umugabo w'umututsi, Gishubi Gitega hose akazavamwo abagabo b'Abahutu, Karusi na Kiganda abakenyezi b'Abatutsi, Muramvya Mwaro Shombo hakazovamwo abagabo b'Abahutu ndetse mu gihe Nyabihangaho ari umukenyezi w'umuhutu. Bibe biharuro bikaba vyerekana ko ku bastaneri 42 Abahutu ari 28 bagizwe n'abagabo 23 n'abakenyezi 5, Abatutsi ari 14 bagizwe n'abagabo 6 n'abakenyezi 8 mu gihe abakenyezi bose hamwe ari 13 bazoba ari abastanteri nk'uko amakuru twaronse abigaragaza. Nkuko kandi biriko biravugwa umukuru w'ikigo Obuha ariko aridogerwa cyane ingene ateba gusinya amadosiye y'abantu. Uyu ni Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira arongoye ikigo kijejwe ibisagara uburaro n'inyubako Obuha kuva muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2023. Abakozi ba Obuha abe nabitura ico kigo baramwidogera cyane ko atevya gusinya amadosiye. Umwe muri abo yagize ati amahoro ndi umuntu ntashimye kwivuga izina kubera ikibazo cy'umutekano wanje, ariko hari ikibazo mfise nashaka mushire ahabona cerekeye komiseri general wa Obuha Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira adasinya dosiye z'abene gihugu. Birateye isoni ko umuntu ashobora kumarana dosiye z'abantu hafi amezi 2 mu biro kandi abandi nka directeur wa gestion na commissaire de urbanisme ata munsi bimara mu biro. Nukuri mu bishira habona yo kwikubita gashi agasinyira abantu. Iki akaba ari ikibazo kandi nanone kiriko kiridogerwa n'abanyagihugu batandukanye bava mu migwi itandukanye y'igihugu bidogera ingene uyu nawe atariko aruzuza amabanga yiwe nkuko yayahawe kugira ngo atunganize abene gihugu ajejwe. Nemugiye mandi makuru biriko biravuga ngo amahanga arajyana abagenzi. Hari amagogwa abarundi bariko baracamwo mu gihugu c'Ubuganda ndetse no mu gihugu ca Tanzania. Uzumva abategetsi bahimvye uruwina ngo abarundi ni ibinebwe, ngo abatagira amahera mu mufuko ni ibinebwe. Ariko benshi bagenda mu mahanga bafatwa nabi nk'abacakara hose barondera akazi. Tubitse ko ku munsi w'ejo hari inkuru twari twabagajeje ko ivuga ivya bamwe mu barundi 25 bari mu gihugu ca Tanzania bafashwe
ico gihugu kubera kubura ihadabu ry'ibumba amajana 250 y'amashiringi yo muri ico gihugu kugira ngo barekugwe n'ubutungane ahubwo bakaba baraciriwe umunyororo wo gupfungwa umwaka muri ico gihugu kubera kubura iryo hadabu mu kubayo mu buryo ubutemewe n'amategeko. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujushikane nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho barosubira kandi nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. No Muhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misuse muriko murakora.